bintu bidasanzwe cyane kandi ngira akamaro mu buzima bwa misi yose ariko abantu benshi dufata ibisanzwe n'umwanya. Abahinga batubwiye imisi yose yuko umwanya ari amafaranga. Ugiye kubyiga ko neza udagusanga ko umwanya ufise agaciro gusumba amafaranga. Kuko ushaka kuronka amafaranga menshi cyane mu mwanya muto, ariko umwanya watakaye nubwo bufise amafaranga angana iki, nubwo butanga amafaranga angana iki, ntushaka kugarukana. Ikindi kintu ushaka kubirabira umwanya ufise agaciro kandi gusumba amafaranga, fata umuhegwe wa mbere ku isi nabwo gufata nka Bill Gates cyangwa Jeff Bezos ukamubwira yuko nta mafaranga afise yotanga kugira ngo aronke iyo myaka mike yose sanzwe ufise. Uwo mwanya okay ico gihe gito sanzwe ufise. Ariko wewe ushaka kuronka amafaranga menshi angana nayo sanzwe afise mu kintu gito wanashima. Niyo mpamvu kimwe mu bintu twe kwitwareka cyane tuzagwe gufata ibisanzwe n'umwanya. Ariko ikibabaje benshi muri twebwe turawonona, turawusesagura, tugakoresha nabi ku buryo usanga ataco two twawubyazamwe nk'umusaruro. Umwe mu bahinga baciye ubwenge cyane yavuze ngo when you are thinking nothing, doing nothing, you are nothing. Mugihe wicaye aho ukoresha umwanya wawe nabi ataco uriko gukoramwo, ataco uriko guyumviramwo, no kuva ntaco buri cyo. Niyo mpamvu ukwiye gufata umwanya wawe ufise uwari we wese ntufishe ubusa. Mugihe urashaka kwibaza none nkora iki, mugihe nyine udafise icyo ukora ahubwo ukoresha umwanya wawe mu kwimvira basi ikintu ukwiye gukora. Wibuke inkoni zo kwitwaza mu busaza canke muri kazoza uyica uyu munsi. Tugize mu bihe aho ibintu byoroshye cyane ku buryo ushaka kwigica ico wifuza cyose wibere muhira iwawe. Telefone Android tugendana ushaka kuzigamwa ibintu byinshi cyane, ariko ikibabaje abantu benshi ntibabikoresha, baguma batakaza umwanya mu bintu bitagira akamaro binjiriza abandi bantu mu gihe bo bakwiye kubikoresha mu buryo bubungukira. Niyo mpamvu uno mwanya kuri no video naguteguriye ivyigwa ukwiye kwiga uno munsi mu kwezi kwa mbere 2025 kugira ngo uno mwaka wawe uze uronkemo inyungu. Icyo ngusaba gusa kugumana nanje kuva ku ntango ushaka kumenya iyo video. Amazina nyine bisama Tueje Hal ahani kuri Big Dream Media. Ni muri mushasha kuri no chaîne nagutumye kufira kuri sabone kugira ngo amuronke ama video yacu imisi yose yashizeko. Ngo ayikaze. Ikintu cyambere canke ikigwa cyambere udakwiye gufata ibisango cyangwa udakwiye kuneglija muri no mwaka wa 2025 nico bita digital skills. Ubumenyi bujanye n'ubuhinga bwa none. Tugeze mu bihe aho usanga buri kintu cyose kiri digitalize. Aho usanga aho ujya gukora hose haba mu masoko haba mu mabutike haba hose udagusanga ibintu byose biri digitalize, haba kuri hikori haba icyo ukora cyose udagusanga digitalize. Kubw'ibyo ni wafata ibisanzwe ibi bintu uzohava usanga wasigaye inyuma cyane. Haba kudandaza ugiye kuraba uzohava usanga wowe uri kudandaza mu buryo bwa kera cyane mu gihe abandi bako bakora ibintu bigezweho bakajana n'ibihe. Uzobona wo mukora akazi kamwe cyangwa mudandaza hamwe abakiriya guma bisuka ukibaza iyo bakura cyangwa kibaza bakoresha imiti cyangwa akoresha ibindi bintu. Oro wewe akoresha les réseaux sociaux. Ari cyanga agafata ibintu byo akabisha kuri réseaux sociaux ukabona gusa bakiyabaza bavuganye ku buhinga bwa none ukabona gusa abaha adresse gusa ati nkorera hana bashika bagura. Wowe naguma wibaza ati mbe abakiriya abaronka gute ko dukorera hamwe. Kubw'ibyo ibintu by'ubuhinga bwa none si ibintu byo gufata ibisanzwe kuri no myaka tugezemo. Ibyo bita searching engine, AI tools nka ChatGPT, ibyo ni ibintu ukwiye kumenya n'ubundi buhinga cyane mwe busa nubwo urakwiye kuvyitwareka cyane kubimenya kugira ngo ujane nibihe n'uzohava usanga uri kwasigara inyuma y'abandi mu gihe abandi bajana nibihe. Ikindi kintu gira kabiri ukwiye kwitwararika muri no mwaka wa 2025 nico bita sales skills. Ni ibintu tubayemo mu buzima bwa misi yose, ariko ushaka kwifata ibisanzwe ariko byize ko neza udagusanga atari bisanzwe. Ugiye kuraba mu bintu byose ukenera cyangwa mu buzima ubayemo udagusanga buri kintu cyose ukenera bisaba kugura, utanga amahera. Icyo ukenera cyose utanga amahera. Ariko ikintu kibabaje ni mu gihe wewe utanga amahera mu kugura ikintu cyari cyo cyose ariko wewe nta kintu na kimwe ushira ku isoko kugira ngo nawe abantu bakugurire baguha amahera. Ugiye kwiga ko neza kuri nonse udagusanga insi igizwe n'abantu babiri, umuguzi n'umugurisha. Nukuvuga utabaye umuguzi ubu mugurisha. Ariko rero kibabaje ni mugihe wewe ugura imisi yose ibi utanga amahera ku bandi bantu, mugihe wewe nawe nta kintu nakimwe ushaka ku isoko kugira ngo nawe bakugurire. Ibyo kugurisha ni byinshi cyane. Ushaka kugurisha ibintu abandi bahinguye, ushaka kwiga ubuhinga nabwo guhingura ivyawe kugira ngo nawe ubigurishe, canke naho ukagurisha ubumenyi usanga ufise. Muri no myaka ugiye kuraba abantu benshi baraciye ku mashure bafise ubumenyi bwinshi butandukanye, ariko ugasanga ubumenyi uko bugupfako nta nakimwe uri kububyaza ko nk'umusaruro. Mu gihe hari abandi bantu bawukeneye, koresha ubwo bumenyi ufise nk'igicuruza ubuhinguremo produit hama uyishire ku isoko abandi bantu baguha amahera. Nawe ntuhava usanga ugumugura gusa imisi yose ujya kuri YouTube urorera ibintu by'abandi bantu utanga amahera, mu gihe nawe hari ibintu ufise mu mutwe wawe woshaka gutanga bakaguha amahera. Ndakwifurije ko uno mwaka utohera atacu ufise ugurisha. Uno mwaka wa 2025 iga ikintu ukwiye gushira ku isoko nawe kikuzanira amafaranga ugurishe nk'abandi, ntugume gusa ugura nawe atacugurisha. Ubundi bumenyi canke ivyigwa ukwiye kwiga muri 2025 kugira ngo uno mwaka wa utegure neza canke uze ugire umwimbo mwiza nico bita communication skills.
kumenya ukuntu usohora ivyumviro vyawe. Abantu benshi bafise ivyumviro vyiza, abantu benshi bafise ubumenyi ariko ntibashobore kubisohora, ntibamenye ukuntu inzira bashaka guca kugira ngo ubwo bumenyi bafise canke ibintu bafise bashaka kubishira hanze hama bibavyarira umusaruro. Kubw'ivyo no mwaka urakwiye kwiga ico bita communication skills. Aha turasanga ico bita public speaking, kumenya kuvugira mu ruhame rw'abantu. Ugasanga umuntu ashoboye kuvuga ariko umucize imbere y'abantu ntashobora gusohora ivyumviro vyiwe. Umuntu afise ivyumviro vyo afise ubuhinga muri we ariko umucize imbere ati sigura ubwo buhinga bwawe ni zero. Umubwiye ati andika ubwo buhinga bwawe ni zero. Kubw'ivyo urakwiye kumenya rero ivyo bintu bita communication skills, ukamenya ukuntu usohora ivyumviro vyawe, ukamenya ukuntu ushobora kuvuga, ukamenya ubuhinga bwo gusohora ijambo canke ivyumviro vyawe, ukamenya ukuntu ushobora kwandika ibintu icyumviro cyawe kugira ngo gishikira abo wifuza ko gishikira. Wibuke ukugira ubushobozi bwo gusohora ivyumviro vyawe ni kugira ico bita influence ku bandi bantu, niko abandi bantu bashaka gutegera bakumviriza ibyo ibikurimwo, gutyo nimba babishima bakabishima, ariko umanza kwanza kuba ufite ubuhinga bwo kumenya ukuntu usohora ivyumviro bikurimwo. Ubundi buhinga ukwiye kwiga muri no 2025 nico bita negotiation skills. Negotiation skills ni ibintu bijanye kuba cyane cyane ku bantu b'abadandaza. Aho iwacu muri Afrika canke mu Burundi, uretse mu supermarché aho usanga ikintu cyanditse ko ibiciro, aho ujya kugura hose ikintu mutegerezwa kunegotiatinga, muteza guharira ku giciro. Waba umugurisha, umuguzi agerageza kugushira hasi kugira ngo we aronke ico kintu kwibeye intoyi canke ku mafaranga make cyane. Umugurisha nawe agerageza kuma afise ubushobozi bwo gusigura neza kugira ngo akukure ko amafaranga menshi aronke inyungu nini ya cyane. Waba umugurisha rero uteza kuba ufise ubushobozi bwitwa ubushobozi bwo kunegotiatinga kugira ngo ntusange uri kurahomba cyangwa usange uri kuratanga ikintu cyawe ku mafaranga make cyane. Waba umuguzi nawe nyene urakeneye kuba ufise ubuhinga bwo kunegotiatinga kugira ngo ibyo uri kuragura ntusange uri kwabigura ku mafaranga menshi mu gihe harabandi kuragura ku mafaranga make. Kubw'ibyo rero kimwe mu bumenyi ukwiye kwiga muri 2025 nico bita negotiation skills, kumenya ukuntu ushaka guharira ku biciro canke ibyo muri ko muragura canke idiri muri ko murakora n'abandi bantu. Ari projet mwamutangura, ari kintu mwamukorere hamwe, urakeneye kuba ufise ubuhinga bwo kunegotiatinga kugira ngo ntubavu usanga uri kurakora mu ruhombo mu gihe handi ko baravyungukiramwe. Ndagushimiye cyane ko banye nanje kuba kuntangisha kumenya iyi video. Nubuhinga bushaka kuri bune na kwifurije ko muri 2025 woba ubuzi kugira ngo uno mwaka wawe gushika mu mpera no mwaka uzo ufise gufasha kurugira umwimbo mwiza muri 2025 cyangwa mu buzima bwawe bw'imisi cyangwa muri kazoza.